agahamagariwe ibihozo gusa nakare natewe iteka n'Imana igihe yantera iteka ryo kwamana n'abana iyo barimo bararira nanjye nama ndimo ndabahoza nico nahamagariwe rero wisango nkiri bigisha tera impundu yadusasagayemwo uno munsi n'uw'ibyishimo tera akajisho hirya no hino mwirabire eka n'umunyamajinya yomwenyura nuzuwe n'umujinya yihwejira ibyiza bivyagiye ngaha yorenza akakamwenyura mwigisha waratewe iteka risumba yandi mateka mbe nka wa wundi urahezagiwe mu bandi bakozi bose ivyo ndabivuga mukibaza n'ugwenya Imana igihe yarema yakoresheje ijambo umwigisha nawe ati niwunganire ati bandanye ureme ariko yamuriye akara ti yewe mwigisha jewe mukurema ko nakoresheje ijambo gusa ati we uzoshirako n'ibindi bimenyetso wa mwigishwa nawe muko bidondora neza avyivugira icese ati ivyo muzombwira nzovyibagira ivyo muzonyereka nzovyibuka na ivyo muzonkoresha nzobigira ivyanje ivyo kuvyibagira n'ukuyoba ewe mwigisha waratoranya umwuga nyawo nkundira nirinda ko wita umwuga ndawita ibanga umwigisha ntabwo ajejwe akazi umwigisha ntajejwe akazi kuko akazi barapatana bagacirirana ariko nabiciye hirya no hino ndahiga ico wohemba umwigisha narakibuze naragihebuye bikora bigombye mwigisha ndakuvunira akagohe umukuru w'abigisha Yesu Kristo yamazu meza yagenda gutegura bazotangira kuyinjira mbega ni bande n'abigisha abandi bazoza bunganira uwo n'umuhango dufise ku byiza vy'ijuru umukuru w'abigisha birazi ko ari Yesu Kristo nawe ati kwa data hari amazu meza menshi ati yatabayo mba ndabibabwiye ayo mazu azotangira kwinjira abandi abigisha bukuri atari njyajya n'imbunuza nkundira mu ntego ugutwi ntihagire usamaza n'uko kuntu nakenyeye erega bamwe barandaba bati mbega iyo nkenyero ni nyabaki burya uwo ari we wese arashobora kuba umukenyezi bivanye n'ico yakenyereye umwe n'uwundi ati mbe niyo nzi wakenyereye iki aha mubona nakenyereye ijambo nakenyereye ijambo kuza mumbangire ugutwi nanje mbashe mbayagire mbangire ugutwi mbayagire ndatangira mbunira akagohe ababigishwa kuko nta mwigisha aboneka hatabanje kubaho umwigishwa yewe bibondo murama mwiyubara mwirinde ya ngendo mbi yaranga umwigishwa yitwa Ndayisaba babiciye hirya no hino bagatinda bakamuca kumwibutsa ngo Ntazamara yaranyomoje muvunira akagohe mwigishwa tora na wa muco n'umugenzo w'abayaga mwene bamire wewe yarangwa no kubazagiza
kuko yari yabibwiwe kuko baza bitera ukumenya. Yarabigendeye biramushitsa ku ntambwe ishimishije ngo izo zirika zaramagi. Erega arabibaza ngo umunsi wagenewe umwigisha, bakibaza yuko umwigisha ari watangira kuboneka imbere y'umwigishwa. Bambewe biraba biba nka bya bindi ati mbega igi n'inkoko hatangira iki? Uraho yishuye uko yigombeye ngo hatangira inkoko, uwo kubesha. Mbega umwigisha n'umwigishwa hatangira iki? Hatangira umwigishwa. Byumve mubyumvise n'abandi ngo izo zirika zaramagi. Abo bose mubona banyakubahwa baraciye aho wicaye mwigishwa we. Ni nacyo gituma ngo buke nigo rugendo, genda uhazi. Yewe mwigisha, kunda rero tuyage, tugira tuyage ibyawe, tubiyaga nk'ubizi sinabibariwe n'ivyo nibonera. Mwaratewe iteka, ibibondo birarira, mukinjizamo mukoherezamo bya bihozo. Ari nayo mpamvu nemanzi cese n'akagahogo nikahamagariwe guhogoza, kahamagariwe guhoza. Abana barashihana nk'abajamo nihorahora mwananje, horahora nkwihoreze. N'uwo muhamagaro iyo nibutse ko nahamagariwe ibanga ry'ubwigisha, hari igihe ngenda ndamwenyura ndi jenyene, abambonye bacibaza ngo nasaze. Naho shwi abanyamugisha n'abamenye Imana begerana n'ababigishwa bakabereka umwongo uhuma n'udahuma. Yewe mwigisha, ibuka yaco wigira nk'abo ari bo bose, niwitwara nk'abo ari bo bose biragusha bikakokora. Ntusanzwe mwigisha, jandagira umwenyurire iryo banga ryo kwitwa umwigisha. Warahezagiwe, waratatswe. Nta munyacubahiro n'umwe yava akagera adakubitiza agatima mpembera akibuka neza ati ikindi ndagikesha mwigisha. Kandi ukwibagira niyo soko ry'amago. Ariko ndashima ko turi muri leta mbyeyi yarabatijwe yitwa Nsenzi. Ariko mwibuke na kakabijya ka leta nkozi. Dukora ivyo kuvugisha amajambo, twiyubare tumenye wabandi ko bashwana ngo akarimi ko warakameze. Kora vugisha ibikorwa abigisha, ari iteka ryo twaramaze kuritegwa. None dushaka iki? Ca civugo tugikure mu majambo tugishire mu bikorwa nyabuna. Ibikorwa nivyo bizohesha iteka umwigisha, bigahesha iteka igihugu twataye mw'uruzogi. Yewe mwigisha niwibuke, uratambuka ukihwezwa, wavuga ukihwezwa, wambara ukihweza. Yewe no mu mirire n'iminywere barakwihweza. Babandi bagenda barajandagira biyandikira 8 mw'ibarabara. Haje umenye mwigisha ko watoranye ibanga ryo kuba igikoresho mfashanyigisho. Barakubona barakuraba, wiyubare ntibakunegure. Iyubare. Reka dushira imbere ibiyago, dushira imbere ibiganiro kugira iteka ritekane ryame mu gisata c'indero. Nyakubahwa ati intara ya Ngozi ngo yafashe ikibanza c'8. Mbe banyengozi no mwaka twiyemeje ikibanza ca kangahe? Ni ikibanza ca kangahe ko ntabumva?
n'icyambere akuzuye ntikamurikwa nyine amaso yerekwa bike kubona twatewe iri teka nk'iri umushikiranganji mumfashe mumumpera amashyi kubona yabyagiye muri twebwe nyakubahwa mushikiranganji iri teka natwe twiyemeje kutazogutetereza muri iki kiringo cy'uno mwaka turi ngiye guma yange mwantore